Wiriwe Maine ni igihe wumvira amakuru tuguhaye ikaze aho utuye Maine ndetse naho twumvira ahatandukanye mutwumvira kuri radio wa MPega ya kaminuza ya USM 90.9 FM ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za Amujamba Africa muri kumwe nanjye Ja Hakuzimana. Dore ingingo z'ingenzi tubaramburira mu kanya. Abimukira barasabwa gutinyuka bakajya mu bucuruzi cyangwa se ubundi bushabitsi bwo kwikorera. Uyu munsi turi kumwe na Joseline Yeninahazwe, umuyobozi wa Paradise Residential Services ndetse akanakora n'indi mirimo itandukanye harimo gusemura by'umwuga. Abakunda umukino w'umupira w'amaguru, Albert Rwabira n'umutumirwa wacu. Turajya no muri Afrika aharamukiye amakuru yihirikwa ku butegetsi rya Aribongo ni mu gihugu cya Gabo muri Afrika yo hagati. Ntimujye kure. Gira mahoro n'amahirwe, gira mararo n'amaramuko, abana bawe batengamare. Abimukira barasabwa gutinyuka bakajya mu bucuruzi cyangwa se ubundi bushabitsi butandukanye. Uyu munsi turi kumwe na Joseline Yeninahazwe, umuyobozi wa Paradise Residential Services, ubufasha bafite ubumuga ndetse akanakora n'indi mirimo itandukanye harimo gusemura by'umwuga. Joseline twaganiriye byinshi, aragira inama abantu gutandukanya inshingano z'akazi n'iz'urugo, akagira inama urubyiruko n'ibindi byinshi. Ni mu kiganiro twagiranye. Nitwa Joseline Yeninahazwe. Novuga ko hanini nkora mu kazi gafasha abagwayi mu mutwe. Dufise kigo group home gifasha abantu bafise ubumuga, cyane ubumuga bwitwa autism. Ni n'abafise novuga ngo mu Kirundi biragoye kuvuga, ariko ni mu mugwi w'abantu baba bamugaye mu buryo bwo ku mubiri cyane bwo mu mutwe, kuko bashobora kuba bakomeye ku mubiri mugabo ubwenge bwabo budahuye n'ingene bangana mu myaka. Rero tukaba dufise amazu, tukaba dufise abakozi babafasha kugira ngo mu byo badashoboye kwikorera bashobore kubikora, kugira ngo ubuzima bwabo bushobore gusa canke kuruta ubw'abantu badafise ubwo bumuga. Watubwira mwatangiye ryari, se mu amaziye kingana iki muri uyu murimo? Novuga ko gutangura, hariho gutangura nyine kwemererwa na leta kugira ngo dukore. Ivyo byarabaye mu mwaka wa 2021, mugabo birafata umwanya kugira ngo utangure noneho kubona abufasha nabo mukorana. Rero ndumva uyu mwaka tugeze nko ku mwaka n'inusu dutanguye gukora nyene neza. Yego. Reka tujye mu gutangira cyangwa se kugira iki gitekerezo, ese byakujemo bite nk'umwimukira? Ni gute wagize iyi ndoto kandi kabimaze kuba realite cyangwa yagiye mu ngiro? Shatse kuvugisha ukuri, nari nsanzwe ndabikoramwo, nari nsanzwe ndumukozi, nanje nkora akazi nko mu DSP kera cyane nkitangura ku nkishikino. Ndakora nko mu DSP korera mu mazu, ariko nkorera izindi agence, izindi group home. Ibyo ndabikora imyaka myinshi, ariko rero ndakora nk'umu program manager. Ndashobora kumenyera akazi, ndagerageza kukiga kuko uravye ni nkaho kariko kazi gasa nko kumengo niko konyene umuntu ashitse ngaha akora. Niko batubwira ko niko kazi wogira ngo kagenewe abimukira gusa. Nanje narabibayemo igihe kitari gitoyi, ariko ndashima ko hari byo nize muri ico gihe byatumye nanje nshobora kumva yuko nshobora gutangura iyo business, nkashobora kuyikora nkakorana n'abandi.
uvuze ikintu cyiza, hari ukuba ukora ikintu ariko noneho uri no gutekereza uburyo wazaba umukoresha mu gihe kizaza, ni ukuvuga ngo wazagishoramo amaboko n'amahera kikaba bizinesi yawe. Uwo mutima ni gututura mu muntu imyaka runaka ategereje ko bizakunda. Biratura nyine bigategereza, ariko iyo novuga ngo iyo umaze kumenya yuko aho ugana cyangwa aho uri kuraja atari aho gusa uba uri uwo mwanya, ndumva bishobora kuba bigufasha kumva ko aheza haba hari imbere. Biratandukanye no kumva nk'uko umengo nari gushobora kuza nkumva ngo nibi nivyo vyanje, niyo DSP, nta bindi birenze ivyo novuga ngo no expectinga canke no ukabura umuntu udafite ambition canke kumva aho ugomba kugera handi harutahuri. Rero jewe nanje nkiri muri ivyo nivyo ntucushe kubona ngo ngiye kuharenga, ariko hamwe no kuba uri kurabikora kumbura ukabikora neza, ntihabura Imana iragucira inzira. Nagiye mbona abantu bansanga barambonamo ko nshobora gukorana nabo tukagira ikindi kintu twishikana ko twese turi hamwe nk'umugwi. Rero nuko byaciye bitangura, habamo ufise ubumenyi, hakabamo ufise ico gitekerezo, hakabamo ufise nayo mafaranga, ariko mwese nk'umugwi mukaba mushobora kuba mwoja hamwe, mwese akazana novuga ngo iyo contribution yiwe canke iyo nkunga yiwe, hanyuma ikintu kigakoreka kandi ugasanga kirashoboka, ku buryo ushobora no kuba waduti jenye n'ivyo sinona kwibajije ko no bishobora. Mugabo business nk'izindi zose intango nyene ntibayoroshe, no kuvuga ngo ndabona neza iyo bigana mu ntango ntububona by'ukuri neza, ariko hakabamo gutinyuka canke kuvuga uti reka ndabigerageze, nimba n'abandi babishobora ukaba wumva ko nawe wo bishobora. Na cyane cyane iyo umaze kugera muri iki gihugu, tuzi ko it's a country of opportunities, haba hariho opportunity zitandukanye. Igikuru ni ukumenya ko izo nawe ushobora kuza accessinga canke nawe wowe umwe mu bazigerageje, hanyuma ukizera ko nk'uko abandi bashobora kuba barabikoze bigashoboka, nawe ushobora kubishobora mu gihe woca mu nzira zituma umenya ivyo ari byo, ukaronka amakuru ahagije, hanyuma ukikuramwo ubwo. Nagiye nsanga ubwo bari n'umwansi mukuru ku muntu, ubwo burashobora kukuzingamika ukumva ko wowe nyene ukumva wananiwe utaranatangira canke utaranagerageza ngo urabe ko bikunda. Yego. Ubu ingano size ya company yanyu imeze mufite abakozi bangahe, mufite tunyuriremo muri makeya utagiye muri detail. Ari ibintu batavuga gutyo, ariko turi bake ariko kandi ntituri na benshi, turacakura. Nakubwiye ko tumaze gusa nk'umwaka umwe n'igice dutangiye, nyene aho twari imbere so turi ubu, ariko haracari turacakura, turacari batoyi. Yego, turacari batoyi. Twavuga ko mufite abakozi hagati y'10 na 20. Oya, turarenga turarengaho bya byose, turasumbaho mugabo nyene dutera tuje imbere. Okay, good. Yeah. So waruvuze ikintu cy'ubwoba. Uyu munsi noneho urareba inyuma ukavuga ubwoba narabutsinze, ndi gukomeza njye imbere. So hari gahunda ufite yo hari aho byaba bihuriye n'umuco wacu nk'abimukira tuva mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi hatandukanye, ku buryo umuco wacu dusubiza inyuma ntutume dutinyuka, cyane nk'abadamu. Noneho uri n'umudamu. Yego. Ndumva birafise aho bihuriye gatoya, mugabo nkuko natanguye ndabivuga, ugezaho ubirengera canke ukumva ko ubwo bwoba bw'umuco n'ibindi byose byoba biriko birashaka kugutuma umengo bigusubije hasi canke kumva umengo ntaho wogera. Ivyo umaze kumenya ko novuga ni nk'ikinyoma c'umwasi, ico gihura birengana. Ariko ngarutse kuri ico c'umuco, nk'umugore cyane umugore turabizi twese Burundi canke namwe muva mu biyaga bigari, umugore umengo hariho
imirimo yagenewe iyo ikaba ari iyo nkumva akaba arimo kuba mu rugo kurera abana kwitaho nyene imirimo yo mu rugo ibintu nyene bijanye n'abana bijanye n'umugabo bijanye n'ibikorwa byo mu nzu ukamenya ko watetse ukamenya ko inzu ikubuye ukamenya ko impuzu zimeshe n'ibindi byose n'ibiryo cyane watetse neza abaje bagasanga ibiryo bimeze neza ariko nk'uko nabivuze nimba uwo muco ariko wari uri Burundi haraheze imyaka ndumva ko uko byari bimeze mbere atariko bitegerezwa kuguma n'ikimenyamenya ni Burundi tuja kuvayo umuntu yarasigaye abona ko umukobwa aja ku ishuri hari ivyahindutse by'ukuri ntibikimeze nka kera cyane abakobwa bariga abakobwa bari muri gouvernement abakobwa bari mu gisirikare rero kuba twagize iryo bakwe ryo kuza muri iki gihugu hoho rero navuze ni igihugu c'ama opportunité kubura umugore nivyo ntibiba vyoroshe kuko za nshingano canke za responsabilité ubu ufise nk'umugore ntizihava ego abana barabandanya bakarindira ico ukora wabatekeye wamenye kuja mu marandevu yabo wababereye nyina wabo n'umushinga ntaye nawe akaba hari ivyo kwiteze ko nk'umugore ivyo ntibivaho mugabe ico nabonye gikunda nuko utarinze kwica ivyerekeye za nshingano zawe nk'umugore urashobora no kumara ibindi ukaba umunyamumaro mu rugo ugashobora kuba wokora akazi nk'uko tugakora ugashobora kuba wozanira urugo nk'uko Imana ibiduciriye inzira tugashobora gukora cyane kuko ubufise novuga ngo ubufise ibisabwa kugira ngo ivyo bintu bikunde Imana iba yaguhaye inguvu ikaguha gushobora Bibiliya nivuga nko kumenga umugore afise amaboko 1000 urashobora kuba wabaye ivyo mu rugo ukabikora ariko no mu kazi ukaza you can still be a business woman nubwo uri umugore uri nyina w'abana uri umugore wa naka rero ubufise ubwo bumenyi uba ufise kumbure iryo shaka uba waratsinze bwa bwoba bukubwira ngo uri umugore ni gute w'umugore dufata ugakora imirimo kumbura isumba canke ingana n'iy'abagabo bariko barakora umenya ko ntaho novuga nta barrière canke nta limite ukwiye kwishira ko ihagaze ku gitsina umaze kumenya ko uwo mutwe nawe urawufise nk'uko umugabo awufise amaboko nawe urayafise ahubwo ufise menshi kumurusha ushobora gukora vyinshi muri ubwo buryo ariko kandi ukabandanya wubaha ikibanza Imana iba yaraguhaye nk'umugore ushaka gukora imirimo iyo minini canke novuga ngo iruti umugabo ariko arakora mugabo ntibigutuma uwahe sinzi ko noba ndiko ndasubiza neza ikibazo warumbajije ariko urashobora kuba umugore nyene umugore ariko mu mirimo ushobora gukora ibyo ushobojwe rimwe na rimwe ugasanga ukoze n'ibirenze by'umugabo yokora yego oya nibyo kuko nk'ubu kuri iyi karita uri sibo reka tuvuge ko umugabo ari DSP yego aba bantu bashobora guturana mu rugo nta kibazo mu mahoro yego kandi niko biri kandi nta kibazo biratera kubera ko yaba jewe canke umugabo wanje turamenya umwe wese novuga ngo umwanya turimo nimba turi mu rugo aramenya ati ndi umugabo ndi umutwe w'urugo kandi nanje nkamenya ko ndi umugore by'ukuri nta kintu na kimwe nokora cyo kumva ko nahinduye umwanya wanje kuko nzoguma ndi umugore kandi mu byo mba nemeye harimo kumwubaha nkora akazi karuta kakora ngira gute ntibihindura icondi muri uwo mwanya ariko rero hagera mu kazi ico tuca tumenya aramenya nawe ati ndi DSP akamenya inshingano z'umu DSP ariko akazubaha kandi akazikora mu bwizigirwa nanje nkamenya ngo naho ndi CEO uyu munsi aramenya ngo ampamagaye canke ari cambaza nukuraba nimba ari vy'akazi ashobora kumbaza
nk'abandi ba DSP bose baba bakeneye CEO akambaza ikibazo kijanye n'akazi yampamagara agira mbazi ivyo mu rugo akamenya ati ndiko mvugana na madame mugabo mu kazi hati ni ujijwe yo nayimpamagara ariko turamenya kubaha tukamenya ngo vy'akazi n'ivy'akazi mu mwanya w'akazi ivyasabwa nka DSP ntaca abireka ngo nuko madame ari CEO oya ahubwo bimutuma akora kuruta kuko bazi ko amaso menshi ariko aramuraba hanyuma nanje ntegerezwa kuba novuga ngo kuba fair uko nofata undi mu DSP nawe mu gihe ari muri abo nawe abwirizwa kubaha akazi kananje nkakubahiriza umwe wese mu vyajejwe task ikomeye biragoye ariko birakunda kandi wumve ngo tubibanyemo amahoro ntaco bimutwaye kandi uyu munsi ariko akora DSP ejo ashobora kuzoba ariko arakora ikindi nkuko natwe twese dufise aho twatanguri uyu munsi ejo ntawuzi aho tuzoba tugeze n'ubuzima niko bumera nta umenye ko bucya bumeze none reka nkubaze ibi bintu harimo inyungu ibi bintu ushatse kuvuga iyi business uravye business sinzi reka mvuge inyana umugani wawe ko uvuga ati ibi bintu reka tuvuge ibiturimwo inyungu yavyo ishobora kuba ihari nibaza ko irahari mugabe ishobora kutaboneka cyangwa ngo uyumve hari mu ntango ikintu cyose je nabona umenga ko birasaba ubwitange bwinshi uwo mwaka wa mbere imyaka wa kabiri canke ukanarenga nukuri nta kintu kigaragara urabona sinzi nk'abandi aho ndavuze kuvyo jewe no banzi harimo kuba ni novuga ngo ni nka investment aho ushobora kuritanga uyu munsi utarabona inyungu igaragara ifadika ariko wizera ko imbere harimo n'ukuri kurabikora kuko novuga ngo ubikunze ukabuzi ko hari mu bwitange ivyo uri kurakora hariho ubuzima bw'abantu buriko burahinduka urabanza ugashira imbere ico kintu uri kurakora kuneza gifitiye washaka abandi kuruta ineza bifitiye wewe mugabo nawe ukazogera igihe ugasarura by'ukuri ico gihe ndacagitegereje ariko ndizera ko bibandanije neza iyo nyungu nzoyibona mugabo mu ntango sinibaza ko hari umuntu atangura ahera bambe kuri iyo nyungu hari kenshi wari ivyo utanga cyane no kwigomwa vyinshi kuruta ivyo ukuramwo wewe nk'inyungu zawe ubwo ndi kureba nanone business nk'iyi ninjira nasuhujwe n'abantu babiri bavuga ikirundi ni ukuvuga ngo business nk'iyi y'umwimukira ni gute igaruka igafasha community y'abimukira ubibona utewo nk'umuyobozi business z'abimukira zirafasha cyane abandi bimukira nkabo kuko mu ngero zitandukanye reka ndaguha akarorero biroroshe ko nk'umurundi mwene wacu canke umunyarwanda amenya ko ati hariyo business ifiswe n'abarundi canke n'abanyarwanda canke n'abantu mvuge ngo abantu biwacu muri rusange biroroshe ko aguhamagara akakubwira ati ese mufise akazi mwompa ndashaka amasaha ndashaka akazi kameze uku muriko muratanga akazi biramworohera kumpamagara cyangwa guhamagara abo turi kumwe abariko aravuga ururimi rwiwe abayumva novuga ngo tuba tudatinyitse cyane nkuko yoja kudodora mu bazungu canke ahandi uretse ko naho nyene yojayo kandi bashobora kumufasha mu gihe bafite ibyo bamufasha ariko hari ukuntu ba wumva twisanga murumva mwiyumvanamwo ukumva umengo ufise n'icizere ko kubera ko ugiye kuraba umuntu novuga ngo wiwanyu canke amuturuka hamwe canke mu bamuvuga n'ururimi mwumvikana ukumva ufise kumva utinyutse kuhagera utinyutse kubaza ndumva rero kuba hari business zifiswe n'abimukira birafasha kuko natwe turonse ubwo buzi numvuga ngo abambere dufasha canke nabo nyene batugana kandi nabo nyene natwe tuvugana nabo nabo nyene dusanga duhurira muri community zacu ukaba womenya umuntu akaba yakushikira akakwifashisha akavuga ati
ko nshaka amasaha ko mfise dufate ndiko ndondera amasaha nk'umu DSP canke nk'umu program manager canke nk'umu HR akaba yo kubwira ivyo yifuza mubifise ukaba nawo bimufasha ndumva ko rero na karusho hanyuma yego mbahumva umengo n'umuryango wumva umengo muri bamwe yego so wowe kubgaho ubona ko hari ikintu bigabanura mu kuba umuntu yaba ari uwo muri community z'abimukira akaba yategereza cyangwa akora n'ingendo nyinshi ajya gusaba ahantu bimugoye kuvuga ururimi rwaho n'urugero cyangwa avugana n'utanga imirimo biramworohera kuvugana n'umuntu bava mu gihugu kimwe ashobora kuba bavuga ururimi rumwe yego biramworohera kandi ugiye kuraba kuba n'uwo muyobozi nawe ava muri ivyo bihugu canke yoba bafise ivyo bahuriye ko mu kumenya ko nimba turi ngaha twese nuko twifuza ko ubuzima bwacu buba bwiza kuruta ubwo kumbure twaturutsemwo numva umengo uwo muntu jewe nk'umuyobozi uwo muntu nanje ndamwumviriza ni nkaho novuga ngo kujya mu kirundi ari umugani bavuga ngo ngwindawo yibaza uwayiraye ko kuba nzi ko avuye mu buzima kumbure bugoye canke ari ngaha ari kugira ngo ashakire ubuzima umuryango niki biratuma numva umengo ndamutahura kuruta kumbura ukundi muntu yomubona hama ndishira mu kibanza ciwe kuko mba mbona hari byinshi duhuriyeko hanyuma nkaca nibuka nanje uko vyangendekeye kumbure nkishika kumbure nkiko ndagerageza kurondera ubuzima rero bivuga ngo mfise ico ndamufasha uwo muntu ndumva ntomureka ngo agende uko mba numva umengo ni inshingano yanje ni responsibility yuko nimba ntafise nico nomufasha mba numva nomurangira uwugifise canke haja kudodora handi ariko mba ndamubabaye nkuko numva umengo nti uyu ashobora kwa ni nka mukuru wanje ni nka mutoyi wanje ni nka mama ni nka papa ni kimwe nako ndavuga uba wumva umengo n'umuryango umwe kubera ko mamuhuriye kuri ico cuko mwaturutse mu bihugu bibanye canke bimwe. My land, give the chance your young boys and girls. Stop the lies, stop the violence, we want an Africa, for the African, yeah we Africa. Abakunda umukino w'umupira w'amaguru mwabashije gukurikirana imikino iheruka kubera muri Portland igahuza biganjemo abimukira Albert Rwabira uteguriye imikino ndetse akaba nakuriye Maine Soccer Development n'umutumirwa wacu Albert nguhaye ikaze tubwira ibijyanye n'imikino muheruka gukina mu cyumweru cyatambutse. Match yageze neza. Okay, match ya mbere urazi ko equipe yanje ni equipe y'abana bato usanga abana bamakenza b'abana nyene bacari mu academy hanyuma twakinye match ya mbere twakinye na equipe ya Lewiston ibitsindo byari 10 goals by 0 yes hanyuma dushika muri final tugiye gukina muri final dusanga dukinanye na equipe y'abakongomani baba legend bigeze gukina umupira shout out to them ya bakinye ubagana batweretse umupira mwiza hanyuma abajya abana banje bakinye neza vraiment atakibazo abatipe nabo babona yuko abana ko batangiye kubadomina ni baciye bagenda nyine bagira rafu batangura gukina rafu to the point where bavunye umukino umwana umwe nawe kandi uyu mwana akina muri New England Revolution umuprofessionnel afise Kenza HD Kenza baramuvuna ukuboko twaba twara ku bitaro so mugabo baca badusinda nyene abana baciye batangura nyene gutinyana tugiye muri half time ahubwo nije naciye ndababwira okay iyi ndazi ibintu by'igikombe oyi ikintu tuza kugira relaxa ubonye baje with rough or aggressive nufata umupira we mureke we ereka umupira gusa kuko je igikuru gusa no kubona ko aba scout babona abana bakaneze gukina bakina mugabo badusinze nyene we lost and then shout out to the team elonga y'abakongomani so ubona ko wanga ufite abana bangaho uri gutoza no guscoutinga. Oh my goodness abana bazanye bashika nka 25 igihe cyose genda
bahamagaye bacaza bari different baje bari benshi abana bavuye muri Afrique du Sud b'abasud africain akaba abana b'abakongomani akaba abana b'abarundi abanyarwanda ni mélange akaba n'abanyamerika dufise n'abanyamerika b'abazungu nabo nyene barahari bakina neza vraiment ikaba ari selection nziza nyene mélange c'est bien. wowe iyo ureba ibintu by'umupira no kufya abana gutya wabitekereje ute byakujemo bite kugira ngo ufashe abana b'Abimukira nabo muri Amerika kujya muri football muri soccer? Okay, uko nakubwiye kuva kera je soccer niyo yari career yanje gusa je nari mu former soccer player so mu buzima bwanje nyene naje mvuye muri Afrique du Sud nzi yuko tuje kugira nyene my soccer career just you need to grow you don't go far. So niyo mpamvu naje ino nzi yuko my soccer career is going to go high. Good. So ndagushimiye cyane Robert, rero sinzi na hari message ufite ku Bimukira bafite abana bashaka kwihugura. Ebana message je fise nukuvuga yuko ebana abavyeyi nibatinye nimba baba bafise abana nyene bazi gukina umupira neza cyangwa bashaka gukina umupira je ndi hajya Albert benshi baranzi nkaba ndumukocha wa equipe ya Burundi community n'abakandi ndumukocha wa union which ni mélange ya equipe y'abarundi abanyarwanda abasenegalese abakongomani bose bakaba dufise selection kandi je mba ndumukocha wabo so benshi baranzi abantu bafise abana bashaka gukina umupira bandondere nyene bambaze jezo cyane barondera n'ama equipe. Yo gukina umupira hari ukuntu bifasha abana kutajya mu biyobyabwenge n'ibiyayuramutwe, ibyo nabyo wabigira icyo bivugaho? Yes, normal ni ibyo nyene kubera nyene muri soka nkuko nakubwiye muri soka dufise ibintu ariyo makategori bavuga yuko ni discipline n'ikintu cya mbere kandi iyo discipline twaba turaba ni discipline in and out. No kuvuga yuko in nigiye bari mu kibuga haje niyo tuvuga ko bari in na discipline niyo ifoko bakina neza ukaraba nyene ukuntu wifata mu kibuga. Out ni kuvuga yuko out of the field ukaraba nyene imuhira ukuntu wifata ku ishuri ukuntu wifata byose twaba tuye kukurikirana ukuvuga yuko birafasha ugasanga umwana afise discipline nziza mu buzima agiye muri iyo programme. Yet you have the diamonds in your land. All the work in the hands of some groups. Oh, mama land, wipe the tears of your children. Naho hanze ya Amerika abanyagabo bazindukiye mu makuru yihirikwa ku butegetsi rya Ali Bongo wari ku butegetsi kuva 2009 ubwo yazunguraga se Omar Bongo wari ku butegetsi kuva muri 67. Abasirikare barakata mu mujyi wa Libreville, abaturage bagenda bagaragara mu nkengero z'imihanda bavugiriza impundu abasirikare. Perezida Ali Bongo wari wamaze gutangazwa ko atsindiye indi manda ya gatatu ubafungiye mu rugo yagaragaye asaba abantu gusakuza bagasaba isi yose kwamagana iyo Kudeta ndetse ko ngo atazaho umuhungu we bakoranaga yaba yashyizwe. Igisirikare kivuga ko bose bafungiye mu rugo. Ikirere n'imipaka birafunze. Abasirikare bafata ubutegetsi muri Afrika bimaze kuba umuderi muri no minsi. Ahaheruka ni mu gihugu cya Niger, Mali, Burkina Faso, Chad, Guinea ndetse hari ubwoba kwibi byakomeza mu bindi bihugu nka Cameroon na Congo Brazzaville bituranye na Gabo. Tubashimiye gukurikira Wiriwe Maine, ikiganiro ugezweho nanjye Hakuzimana. Waduha igitekerezo waturangira n'inkuru ubona zagirira akamaro umuryango, yemwe wanadutuma niba hari amakuru ukeneye twandikire kuri amujambaafricanews@gmail.com. kandi ujye udukurikira mu makuru ataha. Ushaka kutwumva andika Wiriwe Maine muri YouTube urahadusanga,
watwumvira kandi kuri wampega 90.9 ni radio kaminuza ya Thousand Maine ndetse no ku rubuga www.amujambafrica.com naho ubutaha umunsi mwiza. Extreme poverty, yet you have the diamonds in your land. All the wealth in the hands of some group.